Mwaramutse nkomeza kumva abantu bari kwaribwa muri Dubai ubu bageze Dubai abantu muri Dubai muri ko murondera amaviza ya New Zealand Australia muri ko muribwa kandi muzokwibwa murahagabira ngiyi numvise ngaha uyu Jenny baza ko ari umusuma muga nko nifwa abantu bavuga ndiko ndabadekuraja yabahe nayo mwakoreye nibo yabahe sije yakoreye yabahe bayaje ntashoboye kuba dispo hino Dubai rero habonetse umuhungu ariko aratanga akazi iyo onye Island donc mande ya Australie nyene hema umuhango foto ndende tumuha na passport n'agafoto hama gutanga n'ubuzingo n'akazi gutanga maze gutanga na Gmail yawe yamaze gukwemera ko buguha ako kazi kaza muri Gmail direct umaze kukwemanga utanga $500 $500 ni amadocument amwe $500 wejeje usubira guhura nawe umuha aguha visa electronique yuri yuan kandi ugakeneye igitigiri cy'amafaranga ni $4500 usubira kumuha amafaranga asigaye aguha visa electronique agaca gukatira n'itike muri amafaranga $4500 watamugabu yamuha visa electronique ibonetse ako kazi bakwemeye nashaka konsira nawe muvugane mugufatanye mubaze ibibazo avaye ko umuntu avyinjira muri ibyo ngibyo. Okay, ubwo n'ubusuma 100%. Icambe nta bantu batanga akazi bari Dubai bagatangaza muri New Zealand bagakuye. Ikindi ukaba mu by'ukuri munyihangane hajye mugango ndiko ndasuzurana ukaba udashaka kuja kuri Immigration New Zealand website ngo umare nk'amasaha 8 9 10 uri kurasoma visa zishoboka n'ibintu bisabwa ntushobora kuja muri New Zealand ivyo ntibishoboka woza gukora hiki urashaka gusoma icongereza basic woja muri New Zealand gukora hiki kandi bavuga icongereza nta buzi nk'ubwo bw'Dubai buhari tuvyumvikane ubuhari bukora abahari nta muntu bahaviza ngo aje kuba umuyede okay haza abaviza y'abaprofessionnel gusa umuprofessionnel avuga icongereza kuzo uri mu bitaro uzo uri kwishure uzo uri muri usine ya engineering nta muntu bahaviza yo kuza kwikorera ibiti okay iyo moyikate alors umuntu atanga amadolari $5,000 ntakore ico bita due diligence ntagire research agatanga kuzovuga ngo banyivye bakwivye wayabahaye mu maboko nibo bayabihereye genda usome udashaka gusoma ntushobora kuja mu gihugu udashaka gusoma ururimi rwawo cyo no mwarabu ndababwiza ukuri udashaka gusoma ururimi rw'ico gushaka kujamo ntushobora kuja muri ico gihugu kirazugeye nk'impunzi ivyo birumvikana niba kureka bokureka nkandi uje kuba umuzigo kuri leta so nta muntu aguha visa nta muntu aguha akazi mu bihugu vy'abazungu utakoze interview it's no uri giki wiyaza ko bivuga atabantu bari bakoronda ubuzima nta muntu bahakazi nta mukoresha guhakazi naho kabakazi ko gukubura maraguhamagara ati icara ngaho tubwire urinde duhe CV nta muntu bahakazi adafise CV bita resume cyangwa kumuvite n'impunzi zishitse uno musi hari abaza bavuye muri Zaire batazi gusoma no kwandika barabwira duhe CV ati nayo mvise ati tuzogerageza tuyigukore hari ikintu warakoze hari wanyu narashonye fa kwandika ivyo nyene nta muntu bahakazi atuzekira kumuvite atagasavye atakoze interview it's a no nta umuntu wese azoguhakazi utakoze interview no umuntu wese azoguhakaza azobaguhenze wanashaka okay ndagenda ko azobaguhenze kuko nta buzi buhari bwo gutanga ko musa nk'utanga umukate cyangwa c'abadede et puis visa anko agomba kubisoma kuri internet for goodness sake kenda musome okay abantu bafise ibintu byo kuzamura amafaranga abantu komuza ngo mufise menshi kenda usome je nta muntu mpana amajana 2 ntabanje gusoma uwo muntu ninde yaje gute akora ibiki nta muntu akora immigration business atari registered na New Zealand uwo ntibana kwemera kwadungika dossier atari registered atari enregistré nibishoboka c'est illégal déjà ningaje nk'ubu hari umuntu ngwene gufasha ntawe no mfasha kubera nabwo ndafite uburenganzira ntabwo ndi registered nk'umu immigration consultant ivyo biri kuri internet bo ibindi bikuri internet nuko visa yose irenza amezi 6 visa yose irenza amezi 6 uzakugenda bakagupima mu gikaraza
absolument nta muntu numwe yinjira kino gihugu batamupiye mu gikaraza azonza amezi 6 nta muntu numwe azonza amezi 12 yinjira mu gihugu atazaye impapuro zo kwa muganga ibyo bita medical checks kandi bafite abaganga batuma ko umuganga wari wese mu Burundi usanga atanu uhari canke OIM ishobora ibikora mugabo ntabwo ari abaganga bose nta muntu numwe arenza amezi 12 canke kumbura 28 mu kino gihugu batamusabye ko azana police certificate ivyo biri kuri internet muja kubisoma alors je novuga yuko izo visa bariko barabaha ni 0 ni 100% fake muzoza murira mugabo turiko tubabwira mutavyumva I don't know mureke no kuba muragora abantu mubaza ngo mbege visa ni fake mbege visa si fake visa de travail nyinshi ziba za fake kuko niba utakoze interview ninde yaguhaye akazi mutavuganye ki niba utakoze zo medicals bazokureka gute wewe winjiye nkande urinde se uri Obama no guys genda kuri internet musome cyubwenge baronde cyubwenge nico tumaje bimbaza amfete cyo tonde navuga mwambandara kuri mwanka kwiga niyo consequence iyo utize muyihanganira zabandi ntitwiga kwera impamvu nyinshi zitandukanye mugabo tough luck utize abantu bazoza barakugendera ko n'udufaranga uvuye gukobokera Dubai baca batujya vyogenda gute none birabasha je numva umenga nagashibo karaduze